Imana ije guhana jewe je mvugisha ukuri yo bimboneye yobanza guhana barya abapastori abaprofete ababishop abapotre biriko barya imipuri abana babandi bakarya imipuri abagore babandi bagine gukura impunzu gakura yambaye costume agakura yambaye akaniyo k'umupastori agakura ibirato mashisheti iboka gakura umukobwa canke umugore agakura byose bagakura bagashiraho n'umugore uko ye n'umukobwa nta cankora je mvuga ibirivyo CITEGETSE Eric ijya modoka ya 22 million turateranya n'amara turuba ngo twubaka urushengero turagura parcelle urushengero n'ubu tukivugana haheze imyaka 14 14 ans niri uhangare ama miliyare yaceje kubakamwo intunze etage aba bagabo bitwa ngo bakora ibitangaza none bose aba bakristo canke bosenga Imana ivyo bitangaza bakorera abandi bakavyikorera aba anyuramo hano umutware ngo musenge akagoye iminsi ngo musenge wakubita ko wese gutyo ukamusanga muri patisserie kunywa amata ariko aratura imibe y'amabrochette ariko aratura imibe y'ibikini bikavuye kurya imirete hariya anyi muhuririye onye nta mwanya bafise wo gusenga ibiriya bintu birabaho umuntu akaja gusenga akongera akifotora fotora gute ufata kamera ukayitwara ngo uri mu musozi uri kurasenga hariya ku misozi hejuru no gusenga cyane ukubesha abantu erega bibere muri business ni bangahe bamaze kumpropose jewe dukore business ya eglise Generase abantu bangaye ngo $1,000,000 ngo yose je maze gukora amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari ngajya nanje nanse kuguhana $1,000 c'est quoi ajya ngo waratubeshe kuko $1,000 c'est quoi none ni bangaye badiraga mbona jewe canke babakadiraga n'abagenzi banje umva ngo bakora amamiracle izo miracle tuvuganisha kuri naho ndakubaze naho hari miracle ubona nga ibitangaza birakorwa biri gufata umuntu yaje ashonje inzara iramwiciye ntiyariye uciye umuko henuraguye ku kilometero hari ico nico gitangaza bafata umuntu nk'ikigirwamana bamufata nk'ikigirwamana CHRIS NDIKUMANA hari abantu bari bagwaye amasida yasengeye warababonye barashinga ibishinga wara na papa mbyara na papa naramubariye baraza no ku mastage na papa wanje mbyara munda naramubwiye ati papa ntuzontampa iki kintu nta kibonye gutya n'amasenyo wanje umuhamagaro wanje nugukura abantu kwa shitani nkabazana ku Mana jewe icambere narabibayemo ica kabiri ndi n'umwana wa pastor erega nawe yarashavura papa wanje none Jesse mbikiri banga shitani ugakitika abantu hamwe na papa wawe umukiriti bien sûr aho rero nico kica kikwereka ko je ntavuga ibinyoma kubera iki sinavuga ibinyoma ngo ndabivuge no kwa papa wanje je ndi umwana wa pastor bampora ubusa banka gusa aho bashavura banko ndabamenera amabanga dadi jewe pastor Eme ejo twamye twavuga amasaha 2 ntibari kumwe gutya na CHRIS NDIKUMANA byose nta kimwe ntakoze ko ndamwereka ariko arambwira ati yawe rega je papa wanje na barakorana sinzi ibintu bapfuye kuva kera barakorana turakora ku bintu bitandukanye byerekeye CHRIS NDIKUMANA na ba Pastor Marcelo Hebe yes me aman hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise Niyibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane Niyibituronsa hotel paradise on earth. Ladies and gentlemen, hope you're doing good guys. Imana bahumugisha kuba mwaresimo kubana na Diko Entertainment nariko n'umugisha udasanzwe n'ubuntu bugarutse kubundi kuba tubafise for real ni wa muhungu wanyu ndi kuri yo Leonce Desan by Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador koko waze ko ari jendi ambassador wa bino bintu cyakweli ibi hano ubitwara ibi ambassador wa entertainment c'est vrai kuva cyari ni ndakwati oya ni ambassador wa cinema niho bampaye ako ka sinibeshere ngo ni entertainment yose so nakiriye koko Empire mugashire ko
no mu bantu bariko barabikora cyane muri no entertainment numva nezerewe cyane uburyo usa kuri uno mugoroba sagote sagote ko ndabira kurabira muri kamera nkagaruka nkakuraba live nkabona nezebe mbara uburyo wari ukinze umuntu afise agapo kari clean ariko kari naturel ukuntu wa musi sinzi bivuta nuri naturel nukuri kw'Imana wa musi sinzi make up nabonye muri ntunze yawe muri commentaire ngo ko kusigaye wiyambiza wapi we kiyegene imbere make up nyene sinova ngo kwari kwiyambiza mugabo sinzi uburyo wari inkeka hari izuba voilà hari izuba je naturel ngo kiyegene warakoze nakandi ka make up ataraka oya nta make up je murangira naga fondo nta musi no ni fondo tisanzwe cha wiyubuye waba yagakome barabiba booking bakoresha ino sama nshaka umugume musadi ino sama ntigusike nta bagabo bagihari abagabo baruzuye ahubwo mwese nzaho mu barondere bironze biharuye rega ko ari umuntu yambwiye mwe ngo abakobwa ngo bidoga ngo nta bagabo ngo woja kurondera abagabo kuri senke siri senke ukabaro abijoro rimwe ngo barabaronga mugabo kuba reka bajya none ko arabo baba bavumbuye baje babaha imipfuri imiji imipfuri nta bindi kino kintu urakivugiye wanje kwe ni imvugo mfobeko ni imvuga mbabarira amaka bumenya ko je ndi umukozi w'Imana kandi ntavyo baruzi tora nambaye amasengeri nagize je ndi umukozi w'Imana none je sindi umukozi w'Imana ntuze zirabivuga ega naje ndi umukozi w'Imana nawe uriwe n'umukozi w'Imana niki hanze bamutahura kwanza umukozi w'Imana niki ni umuntu nyene akorera Imana ayikorera gute mbo n'umuntu uko ndavyumva jewe ari mu muhamagaro wiwe akaba ari ku gikorwa cyo guhindura isi acigisha uburyo bakwiye kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo gukorera Imana biri mu muco mwinshi donc ni ku represent igikorwa c'Imana imbere y'abantu reka twifatu nico hanyuma oya ico kiri kwije ariko rero uraza uburyo uvugwa hano hanze n'abantu bamwe bamvuga gute hari n'abantu bavuga ati ahubwo no muntu ni umukozi wa Rusiferi umbene kisiguri ati kubera ko bino bintu yihaye byo kugwanya abakozi b'Imana jewe ndabagwanya jewe ndabagwanya jewe ikintu mu mpora mugawe nturimo ikintu bampora no kuvugisha ukuri je sinzi kubesha ikintu je simpubuka ico coco ndakizi kugira mvuge ikintu mbanza kukigira ko ama recherche nkubu ndakwitumye wewe diko mbanza nkakugira ko ama recherche kugira ntange produit fini iri réel sinzi kuhubuka kandi mvuze ngo umusuma wewe kandi uri umusuma none Imana yompana kandi uri umusuma ntakubeshe oya wowe uvuze ukuri voilà jewe rero mvugisha ukuri nta muntu nzobeshira mugabo hari abavuga ngo hari igihe ukoresha imvugo zibabaje umvirize wowe ufise to uvugamo ibintu uriya afise to ingene avuga nanje mfise to yiwanje urumva nta muntu ashobora uko amasura yacu twese adasa n'amato canke comportement z'abantu ntizisa ibyo ntawe wo bihora uyundi ico cyo kirumvikana dufatiye kurara n'abantu benshi bagiye bibaza ati none uno muntu umva koko je nkanje bino bintu ndiko ndakora bibiri muri bitanu bigize umuhamagaro wanje harimwo kubona ingo zimeze neza ziguwe neza ibintu byo gucana inyuma kurenge ibigo ibintu by'amadivorce none uzobikura twe twakuze tubisanga soreka tubanze ngo umuhamagaro wanje biraho hano kubona society itekanye imeze neza abantu batwenga atanze ari kirica abantu ni bimwe mu bintu biri mu muhamagaro wanje mu biganiro byinshi ngo bizokunda batwengeshwa niki banezerewe aho harimo entertainment abantu uko bameze neza baguwe neza cyane urazi check no ko ari kinini nkubo wogishira ku ruhande ngaho mbo ni kirekire nyene ni kirekire ni kinini nicuna gitebe ko ndazovyagura cyane mugashatse mwumvise nijyo ni bibiri mu bintu biri mu muhamagaro wanje biri no mu bintu binzindura nkaza nkakora ibiganiro wewe umuhamagaro wawe muri bino bintu watanguye nuwa umuhamagaro wanje ni ugukura abantu kwa shitani nkabazana ku Mana bari kwa shitani none abo ibyo bavuze nabyumvise je nkura abantu hariya mu kuzimu iyo bari kwa shitani nkabazana mu ruhande rw'Imana ikindi naco je kandi niko abantu bavuga ngo ABCD je mvuga ku masije yose agize ubuzima tubayemo ariko directement muca mwumva ngo iby'abapastori ariko iby'abapastori nawe tubizanye ko jewe mu muhoro ubusa
kandi nabo nyene bashavurira ku busa uti kubera iki jewe icambere narabibayemo ica kabiri ndi n'umwana wa pastor erega nawe yarashavura papa wanje nk'ibitangura kandi ubwa mbere ngo waranamuvuga aho bere none Jesse mbikiri banga shetani ugakitika abantu hamwe na papa wawe mukiriti bien sûr aho rero nca kikwereka ko je ntavuga ibinyoma kubera iki sinavuga ibinyoma ngo ndabivuge no kwa papa wanje je ndi umwana wa pastor kandi narabanye nabo narabaye no mu nzu y'Imana sivyo mu rushengero nabonye byinshi urumva yuko jewe antuka naho no bivuga sino bimara umwaka wohera byo bari byinshi cyane yes bampora ubusa banka gusa abo bashavura banko ndabamenera amabanga ukaca isanga babana babo babandi bana baba bahamagara ngo ba daddy ntibashaka ega mu isengero hariyo abakristo ba vrai hariyo n'abafana nta kujya muri terre ya basket ya y'umupira hariyo abajoueur n'abafana b'abajoueur no mu isengero nuko bajya abafana rero bo mu isengero niwe manyataka hamwe n'abajoueur babo ariko abapastor ariko ni n'abantu bavuga ati aba pastor be no okay hari umupastor uravuga neza nta mupastor je ndi umuvuga neza je ndabavuga watatse ba Chris ariko nk'umuntu arinda avuga Chris Ndikumana watatse ba Chris Ndikumana jewe pastor Aime ejo twamye twavuga amasaha 2 ku mayinite Aime wo muri Mineva ego ntibari kumwe gutya na Chris Ndikumana vyese nta nakimwe ntakoze ko ndamwereka ariko arambwira ati yawe vuga gutya asengera iwiyo Chris asengera kwa Aime ega Chris si pasteur ni umukristo mu bana indira no mu evangeliste uri kurumva ega je papa wanje na barakorana papa wawe ni mu Mineva yahora akorayo gusa ubu sinzi ibintu bapfuye kuva kera barakorana kumbe muzehe yari muri Mineva bajya ni nk'abadadi biwanje twari bagenzi ba papa wanje n'abakorege biwe uri kurumva je twavuga aya masahaya 2 yose uri kurumva turakora ku bintu bitandukanye byerekeye Chris Ndikumana na ba Pastor Marcelo ndamubaza ibibazo ndamubaza hari abantahura jewe wumvise aragutahura ntahura nyene ariko acambwira ati nk'ibyo by'iwanya ati oyaye basi urabivuga ndavuga je nta muntu ashaka kumbwira ingene mvuga kuko afise toyi wanje bigena ko ndakubwira hari kungene mvuga kandi byari byo kubera ariko mvuga nyina ya toyi wanje hakaba bamwe batantahura mugabo abafana rero mu masengero niyo bakunda kunyataka iyo mvuze nka Chris Ndikumana n'abafana uti kubera iki nibyo na pastor Aime yambwiye ejo arambwira ati erega none arabafana bagututse niwe yanyigishije ako kantu arabafana bagututse bajya ntibakizwa kuko umukristo wa vrai ntatukana uri kurumva kandi ndamwemera pe ndamwemera kabisa urumva pastor Aime n'umuntu muzima urumva inkoya ndamuvuga neza yari nari gusengera kwande naravuze wagiye gusenga nabaranyumvise kwa pasiteri kwa apotre Keve Sibomana yaragusengeye kandi umugongo urakira oya ntiwacukirana cyane ntaranja kwa muganga yaragusengeye ushije kwa muganga erega abagenge barakenewe n'abapasiteri barakenewe biso kwizera guke none bari baragusengera ubwo n'ubujuju bw'iwanyu none Imana yaduhaye abaganga bafise ubwenge nabo baca babaho gute erega twopfa amasengesho ni meza akongera agaterana ko n'imiti yego no kuvuga urafise abuvugane gusa hari n'abandi bantu bagira ubwo koko ati wa muntu urubahuka ugatunga agatoka abakozi b'Imana aturaraba neza utazavuba sinzi abajene muri Bible batwenze uwitwa Menga yari Elisa yarafise ngo ubuhanza mu ibintu by'ubuhanza idubu zibiri ngo zisha ziva mu mwonga zira Imana ntigari amatana abatari bake ntabwo bugira ko ejo inkoni y'Imana ishobora gukubita cyangwa wakititse utariwe mwebwe abantu bavuga gutyo ndaburimwe nawe ndagushiremo ngo oya je ndiko ndabariza uri kurababariza abantu biyumvira gutyo nibijuju uti gute ijambo ry'Imana ryonyene riravuga ati kuva umunzure wa Nowa wo kwa Nowa ubaho Imana ikarimbura isi igasigaza umuryango wari kumwe na Nowa umuryango wa Nowa yacirahira ati ndarahiye urazi bibiri no kunsumva ndasoma urumva rero haranditse yuko Imana yaravuze ati ndirahiye kuva uyu munsi sinzosubira guhanisha umwuzure umwana ntagera kuva Yesu adupfira ku musaraba Imana ntigihanira
rero ko ufatira kuri mbona Rindira sindaheza. Sorry. Imana ije guhana jewe. Je mvugisha ukuri yo bimboneye. Yobanza guhana bajya pastori, aba prophète, aba bishop, aba apotre, biriko bajya imipuri abana babandi, bakajya imipuri abagore babandi. Uri kurumva? Kandi Imana ntibahane, bakabikora urazi amasaha umuntu abikora ingena bangana. Babikora babona umwanya. Imagine gukura impunzu gakura, yambaye costume agakura, yambaye akaniyo k'umupostor agakura, ibirato mashisheti, iboka agakura, umukobwa cyangwa umugore agakura, byose bagakura bagashiraho n'umugore uko ye n'umukobwa. Urumva distance hari. Umwanya bifata. Bagakunjana bakabikora. Kubera ko Imana itabicira hagenya mu gitanda. Nukuvuga rero wewe ndiko ndakumva. Ufatira mu buntu twagiriwe uno munsi ukavuga ati na jewe mbona nabane cacu wa. Nta cankora, je mvuga ibiri ivyo. Okay, nimuzi ko hari abita abakozi Imana ataribo. Abitwa babakozi Imana bo budumbi baraba. Okay, tubamenyera he rero? Bibiri ivuga ko tubamenyera kuvyo bama. Voilà. Iyo mbonye rero bari bariko bitwara nabi, turavye vyamwa. Nkabiraba, nkabona ni fo. Ndamuvuze umuntu Imana yo mpana. None nk'uwo wavuze ufatiye kukuba bamuguriye imodoka nziza. Umukozi w'Imana akaba yateye imbere mu rugero rwo kagiye kwenda mu modoka. Sorry umbize gatoya. Uwo nawe je nakunze uburyo uri kurabiza ati muzamenyera kuvyo bama. Uwo yamye ivyamwa bibi bimeze gute bituma umwicara kuba umutinya kumuvuga erega n'abantu na Yesu muramwubaha ukari Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba muvuge yarinde bituma umwicara gukora ibiganiro muvuge uwitwa Eric CITEGETSE none kugurirwa imodoka y'imiliyoni 140 nkuko nabonye bivuga ikosa canke icaha kiri he aho nta kosa ubonamo icamwa kibi yamye ni icaha Yesu yaraguze imodoka aho cumbwira ngo ntizari zihari imodoka Yesu yaraguze imodoka oya Yesu wewe nimba ibyo bavuga ari byo yakuriye mu ikanzu imwe ngo n'ibirato by'inkato bimwe ibintu by'indogoba kiriya gihe abatunzi bagendera ku ndogoba Yesu ntayo yari afise ahantu hose utanguriye kwitangurira gushika ku iherezo nta hantu na hamwe herekana ko Yesu yaguze imodoka ariyo cheval sibyo Yesu tumwigira ko guca bugufi ariko aba bagabo abanyi baba bafise ubwibone bambone sibyo CITEGETSE Eric naramuvuze uti kubera iki icambere ijya modoka ya 72 miliyoni 72 voilà sibyo namahera menshi ndiko watch uwagwa 72 miliyoni nta mugambi muzima wakoramwo gushika kare wowe yanteka ndabona nokora byinshi voilà je nabaye mwisengero baratubwira tukagurira pastori apotre tukamugurira turateranya n'amahera turuba ngo twubaka urushengero turagura parcelle urushengero n'ubu tukivugana haheze imyaka 14 14 ans ntiruba niryohangare awari he aha nyene Bujumbura oya uri kurumva ushaka yaratanze amamiliyare yaceje kubakamwo intunze etage yiwiwe urumva aja kuyubaka je ari byo mvuga mba ndabizi gute ijya ntunze bayita gute eglise nyimbari ijya ya Eric CITEGETSE basi nibuko ni mu gihangari urabona ko ari mu gihangari hajya basengera mu gihangari of course hajya mu Cibitoke skos ntibarayisaka irasaka ariko ni gihangari 72 miliyoni ntiyo kubaka eglise mbeko tubona dusubira muri Bible ba Dawidi ntiyubakiye Imana yarayubakiye kandi apana ingoro isanzwe y'inzahabu n'umuntu wese Salomo araza yubaka urundi rusengero Salomo arubakira Imana inzahabu rusengero ariko ngaha nibihangare naho nyene ari shengero gitanze bafate bitange bagure imodoka ya 72 miliyoni urushengero ntabwo bagira barapanze uko si kwikunda hariho imfuvye n'abapfakazi hajya mu rushengero bafise muraza ama eglise menshi arimwe abakene apana abakene gusa batindi ariko abo bazama ako kantu kitondere rindira rero aba bagabo bitwa ngo bakora ibitangaza none bose aba bakristo canke bosenga Imana ivyo bitangaza bakorera abandi bakavyikorera ega nico navuze uvuze akantu kazima nyene nabonye aka kantu rero tukatwara neza tukibukanye wagaze akantu kavuga ngo basengera abandi bitangaza ngo kubera iki bobo
batavyigirira ivyo bitangaza batavyigirira urumva ico kintu none ko babesha oya ico kintu kibigora nakakano kavuga ngo muganga ajigangi ariko kandi no muri bible haravugwamwo abantu bakoreye Imana bagapfa bakenya ende yapfuye akenya hari n'abakoreye Imana bakoreye ingwara Imana bagwaye n'ingwara bande zikagaruka zikabahitana none bavuge bande barimwo muri bible harimo uwitwa nde unyene akarora n'intuze ubona navuze nde Elisa mbona ni izina rimwe arabayitira David yarafise amafaranga menshi Salomo yarafise amahera menshi Abraham yarafise amafaranga menshi barabatunze abagwiza tunga uri kurumva benshi yego barabagwiza tunga ariko nashaka guhagarara kuri ako kantu uburyo ushobora kuba usenga Imana ukora n'abantu bitangaza ariko wewe ugasanga iwawe byaranse Janka kubera kucija gusabiririza Paulo nayo yenda mwibuka ari ingwara Paulo nimwe navyibuka neza yahitanywe n'ingwara ari ingwara yagendana nayo agasengera abandi bitangaza bo bagakira ugomba ko kara ariko wewe yasanze nibisa aho ni mu buryo bwo mu mpwemu n'uburyo bwo mu mubiri sivyo wari ugwaye no hari abantu usanga gwaye kansere cyangwa gwa rundi rwara agasengera abantu bagakira ariko wewe akayiguma uti kubera iki hari shimana iraba ikavuga ati uyu nkamukiza nzoca ndamuruzinga ndamubura uri kurumva petete azoca aja mu bagore petete azoca yigira muri ambiance ariko Imana irabona ikaca kugumiza uko ariko ikagukoresha ariko rero tuje mu byo mu mubiri naho kuri uyu reka dufatire kuri Eric CITEGETSE mu isengero yiwe hariho abakene kandi usanga batabafasha amayigize menshi jewe twamadushwana n'abapastori benshi wamukibabwirisha ke nta n'umusi n'umwe ibintu byose je turaganira urumva ukaca isanga barakenye ukaca isanga nta na parcelle bafise ya eglise imodoka niro kandi yarafise iyindi diko bashatse yimurero none nta ya 20 million hari nta ya 50 million basi canke 40 million ibayabaye basi akagurisha iganyimba ayigurisha bakongera erega ibintu byose ni mu mutwe n'ubwenge urumva no mu isengero economy irakenewe binavuga yuko ijya modoka yawe igisiriprise si surprise bari yegeranije jamais ndazingene basaba jewe ntabazombesha bazorabesha mwebwe atavye munzi urumva baraganira narabisiguye baraganira hage n'abakristo baba abakristo baba boss naje sinabibaye mu ngifisa amahera barabagirisha inama akavuga ati none ko nkeneye imodoka jewe ni munsabire bafise benshi mpwemu mbi yo gusaba frame uri kurumva bajya bagatangura bagagira bagakontribuwa hanyuma bakaca bagira iki bakaca babwira nababandi batoyire muri eglise urumva bakaca bavuga ngo ni surprise iba atavyazi atamuntu numwe abizi bibizi bakenyene bayiguze ariko ni archive ntibababeshe ababizi baba babipanze amahera baba bafise aho bayashira 22 million wewe yoba surprise ko ari umuntu umwe sawe yoba yabaguze tunga barashaka kwegeranya jewe babihisha umurongozi jewe ndazi ngene bakora kandi nabo nyene nico bampora kubera ndabamenera ubufu baca banyanka kubera ndabamenyenera ubufu mena amabanga yiwabo wewe rero ahantu nabera mubi erega bamwe muri bo ngo ni n'abagenzi bawe urabazi nase nakubwiye pastor Eme birirwa abantu ngo CHRIS ndikumanura muvuga nta nari manuka ejo twaraganira amasaha 2 yose kumayinita pana na WhatsApp urumva kandi twarahuza turaganira neza kandi arankurikirana murumvika yego nico kikwereka umukozi w'Imana sasa tugaruka kuri cyo bavuga cha CITEGETSE numvise uranasoma Bibiliya nta hantu nzi Bibiliya itubwira yuko abaherezi babeshwaho nabo bagaburira ibyo ni bya kera none tugenda kuri abaherezi bakaba kuri eglise bagakora ibikorwa by'ishengero bakaragira intama z'Imana ntagire kintu na kimwe bakora babeshwaho nabo bakristo uno musi bashatse kubesha umwapotre cyangwa umupastere kubera ko utabitanga bindira ndabikubwira impamvu bitandukanye abapastori buno munsi bashaka gusirimuka bari baciye bugufi anyuramo hano umutware ngo musenge akagoye iminsi ngo musenge wakubita ko wese gutyo ukamusanga muri patisserie kunywa amata ariko aratura imibe y'amabrochette ariko aratura imibe y'ibikini bikavuye kurya imirete hariya anyi muhurira iyo onye nta mwanya bafise wo gusenga uri kurumva aba bajya bavuga muri Bibiliya bajya bahereza nta kindi gikorwa bari bafise bama mwisengero bagatwara imitwaro y'abantu bakaririra Imana bakayifika mako abo ubu ni bangahe basenga adi
mbona baduga imisozi bakanitebagura bakaca bafotora n'amafoto ibiriya bintu birabaho umuntu akaja gusenga kongera akifotora nyereka umuntu muri Bible tuzi ifoto afukamye ariko arasenga no kuvuga buno buhinga tubave tuvuga ngo ntibwari bwazi umva ikindi kintu nibaza babikora none bagufotora gute ufata kamera ukayitwara ngo uri mu musozi uri kurasenga hariya ku misozi hejuru urumva cyangwa mu kinogo hariya ngo uri kurasengerayo ugatwara kamera koma uko no gusenga cyane kubesha abantu umva ikintu nibaza kuri ico kubera ko bakeneye kuroba intama nyinshi hari gihe hari nk'ikintu no kwita cumve gato nico niyumvira tuyite nka marketing mu vy'Imana igamije kwerekana ibikorwa barimwo kugira bensite abandi bakristo benshi babakurikiye bensite abakristo ariko wavuze ko ari abakiriya abakristo bakora abakiriya erega bibere muri business ni bangahe bamaze kumpropose jewe dukore business ya eglise narase wa mukongomani yagusigira bere yagusigira wa mukongomani naho hariyo nabonye abantu bangahe ngo $1,000,000 ngo yose je maze gukora amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari ngajya nanje nanse kuguha $1,000 c'est quoi ajya ngo waratubeshe ko $1,000 c'est quoi mbwa je naravye ikintu ntemeye umva $1,000 c'est quoi umva ikintu ntemeye nakigusubiriremo si 5 millions wisa kuvuga ko wamuriye kijya gihumbi hamwe ibyo ashaka kukujya nawe ntabikujya ntiyabiriye nari kubivuga kuko nta numwe yonkubita no banatanze iby'iwanje ntavyo yariye rero aza kwemera baguriye ntavyo wovuga kubera iki ntobivuga rega je sinzi kubesha ntobivuga nta mugabo mfise ngo yoshavura nta musheri mfise ngo yoshavura nta muntu numwe anjeje abavyeyi wobo bande ko umwana wabasigaye aja ku mamedia akemanga yuko ajyana n'abantu none nta papa wanje ntiriko arankurikirana ivyo muga vyose ntabibona erega ndakuze narakuvuma vuga ati ndaguciye mu turanakundana cyane washima ega barabizi byo muga ko ari byo bo barabizi nyene none ni bangahe badiraga mbona jewe canke bakadiraga n'abagenzi banje abo muri abo bakozi b'Imana nyene sinshaka kuvuga byinshi muga ko umviriza ikindi kintu urengera abakozi b'Imana wa mukobwa n'abantu n'abantu ariko ikintu je nanka reka ndakikubwira nanka abantu bishira mu mpwe mu batarimo ariko ngo n'umukozi w'Imana akomeye ukomeye ni Yesu ukomeye ni Yesu Kristo n'abandi bose n'abantu basanzwe ego turabubahira ry'amavuta ariko ari umukozi w'Imana wa vrai ega hari aba vrai jewe mba ndiko ndavuga bya profete bya bi apotre bimwe by'ibisuma urumva ivyo by'ibisuma nivyo mba ndiko ndavuga ariko hariho abapastora abakozi b'Imana bazima kuvuga ngo ngurumva ngo bakora ama miracle izo miracle tuvuganisha kuri naho ndakubaze naho hari miracle ubona nga ibitangaza birakorwa biri gufata umuntu yaje ashonje inzara iramwiciye ntiyariye uciye umuko henuraguye ku kilometero hari ico nico gitangaza umuntu akagwa akaca byuka yihungura comportement yinjiranye mu isengero arazitanya uko nyene ico nico gitangaza bamumenya kwanza abakristo bazamenya abakristo ati gitangaza niki deja no gushika ngaha tugihema nahandi ko ndavuga ni gitangaza n'ubuntu ico si gitangaza ni gitangaza gifatanye n'ubuntu ego ambo jivyo kwidudura vyovyo ivyo nanje vraiment honestly bitangaza mugabo nk'umugabo yitwa CHRIS NDIKUMANA n'umwe mu bantu bamaze gukonvenka abantu biciye mu ntara zisohoka hafi ya buri munsi z'abantu bamaze gukora gukira ico kintu yakanda kivuga sorry meze cy'abantu bamaze gukira biciye muri kango nuno munsi ubunye two turavugana ari ntahe zasohotse ku ma YouTube kandi sabarundi gusa koko abanyarwanda bahehe isi yose bagashinga intara uwo je niwe ndose ntanze kwa karoro ntikumbuye niyobora n'abandi uwo ntiwemera ko ari mu kazi kandiho Ndahubwira nico pastor Eme yambwiye ejo abantu bafatira uraneze titre mwandika mushira dushira ku biganiro kuko nankurikirana yavuze ati bariya bafana bo masengero we barakurenganya urumva yambwiye ati zijya titre mushira hari igihe umuntu yugurura akaba ari byo yuma cyakabona titre ntiyumviriza ikiganiro akaca bifata uko nyene kubera na CHRIS NDIKUMANA arantahura we araguca of course arantahura ariko ukaca usanga babakiriya babafana urumva nibo bariko barantu nyene byo ntibimubabaje none bo babazwa niki icambere je ikintu nama mvuga nico nabwiye na pastor Eme ejo bafata umuntu nk'ikigirwamana
sivyo bamufata nk'ikigirwamana CHRIS NDIKUMANA uri kumva abo bafana abakristo b'abafana uri kumva je navuze ati mureke kumufata nk'ikigirwamana kuko sinumva n'abanyane baratangara iyo babona bariko bagira amakomantere baca bahanuka uri kumva nta determine mvuga ati urumva akorera shitani je navuze ati imana yiwe akorera ntawe uyiza ashobora kuba akorera imana ashobora kuba akorera shitani ariko wowe kurako tureke kubesha nyo urasenga warabiciyemo urabizi antuka wewe nkuko bivuga biragoye ko umuntu yokubesha CHRIS NDIKUMANA nimba akorera imana urabizi reka kwirengagiza ukuri kandi ikibazo cande ni wacishuyeko kubera iki ntacishuye zirya ntahe batanga bijya bitangaza ntiwemera ko ari byanyabyo jewe navyo mba nabonye diko kandi nawe nyene ndazi ko azobibona ibi bintu avyumve ivyo bitangaza ntavyo ndabona nabonye imba ari vyo babara nico nama mvuga nimba babironka ivyo bitangaza thanks to God imana ishimwe yego ariko ibitangaza je uko nzi ibitangaza urumva peut-être sikubizi nundi sikwabizi umwe wese abifata uko abibona ndakubwira gato uburyo je ndabizi hari abantu bari bagwaye amasida yasengeye warababonye barashinga ibishinga na papa mbyara na papa naramubariye baraza no ku masitade na papa wanje mbyara mu nda naramubwiye ati papa ntuzontampa iki kintu ntakibonye gutya n'amaso yanje jero nabonye ku masitade bashinga iyo ntahe hari abari bagwaye amadiyabete bari bagwaye amadiyabete reka rero kumfata uko ntari jewe je nama mvuga n'ubu ndabisubiremo ashobora kuba akoresha inani impemu y'Imana cyangwa agakoresha na papa wanje ashobora kuba akorera Imana cyangwa akoresha shitani nani yambyaye nawe urankurikirana bose baba bakorera Imana cyangwa bakorera shitani ntawe ubizi ariko ntidushaka kubagira ibigirwamana ariko wakivuze neza hejuru nagikunze kiruzo babonera ku byo bama voilà kandi wavuze nabo wemera uno CHRIS NDIKUMANA uravye ibyo yama ntumushira mu bakozi b'Imana basizwe koko aho rero wowe ushaka kuzana beef nakumvise oya si beef ndimo si beef nakumvise na beef oya umvirize mu mutima w'umuntu n'Imana ihasesangura je navuze ababona vuze navuze kubiboneka kuvyo nabonye biboneka uri kurumva kubiboneka gucyanye uri kurumva nabo nyene ndashaka kubashingira nawe ugasanga Imana nibashingira naye bivaye n'amaso y'uwanje yego hari n'abandi bantu bagaruka bakavuga ati uno mu Burundi kazi mu mwitondere ko ari we Coco Empire ati bino bintu byose avuga nivyo ashobora kuba ari mukuri ariko impamvu kenshi umera nk'ubangamira abana abakozi b'Imana ati ushobora kuba warahuye n'ihungabana none munsi ukaba uri fisi wakuye mu mashengero wagiye urabamo bano bantu wobabwira iki urazi jewe cyo nkundira Imana ntiharura cyo ntibona nk'abana b'abantu hari ikintu abantu badatahura surtout abarundi n'abarundikazi iyo uciye mu bibazo byinshi ego birakubabaza kweri ukumva biragutushije ugakomereka ariko bigusigira experience y'ubuzima urumva hariyo nk'ubu jewe ibintu umuntu atoza kumbwira bivaye n'ibyo nabayemo mu isengero ngo ndavyemere yes hariyo ibindi bintu umuntu tuja muri society isanzwe wewe diko wavara ukaza kumbwira kugira ubinyemeze bitokunda kubera bivanye n'ingene nakomerekeye muri society sivyo kandi nta muntu abura pasi ama depression twese aha twese nta numwe adafise depression ariko depression zirasumbana nta muntu akomereka akizi gikomere ngo areke gukomera ako kantu sindakumvise neza nta muntu akomereka akizi igikomere ngo areke gukomera utegeza gukomera kuko iyo ukomeretse ntugire experience y'ibyo onye uburi kijuju utegeza gutahana something rero jewe ntabesha narabaye deprime nk'abandi bose sindi uwa mbere ndi mu bandi jenganira n'abantu benshi babaye deprime mu ma eglise ako depression yawe ishobora kuba iri ku rwego hejuru uzi impamvu si ivyo umva hano ushaka kuganisha ntahura ariko sindiko ndakwagiriza cyane kuri iyo side muri abo benshi mwaba muyaga ntubona ko ari wowe wahagurutse ufata iya mbere kugira uvuge bino bintu si kuvuga ngo depression ni nyinshi gusumba iz'abandi hariho abahuye n'izisumba iz'iwanje ariko badashobora kuvuga urumva jewe cyambere kuva kera abanzi abo twakuranye
ndetse n'umuvyeyi wanje papa wanje arabizi ko je meze uko ndi tout droit. Yes. Jewe ndi umuntu nkunda ibintu bitumbereye. Unjanye hariya je nta giturirenge. Unjanye hariya nkumva ntivyinjira nyene. Niko mbaye. Ariko hari abandi ari ndiyo bwana ivyo mubwiye byose yemera. Ndakubita ngo ni ndyaje. Basi ivyo rero nivyo bivamo uburyarya. Kuko ndashaka kukubwira ati Diko. None uyu muntu yashwanye n'uyu mugenzi wiwe ariko niwe ari mu makosa tuba hano ngashwi ngo ntirumveko usiko abantu benshi ni bantirumveko nibo benshi umuntu rero wantirumveko uzomuce kure yes abantu nka jewe bameze nka jewe tuba turi abana beza yes ikintu jewe naho buri umugenzi wanje gute cyo n'umuvyeyi wanje ugakora amakosa sinshaka kukuvugira kirazira uravuga ati we muvyeyi nubwo uri papa hano watekonye erego hano uyu muntu arababara uwo mwanya kumva ntumutahura ntumushigikiye mu mafuti ariko agiye kuryama cyangwa ari wenyene biramutravaya karagaruka akavuga ati ega bwa bundi nibyo kunuku kandi aca gwa felicitation akavuga ati kuri umuntu muzima udapfa gushigikira uburofu yego sasa ino depression yawe rero kuko wanayemeye ko uyifise oya buje narakize nta warahirenze kandi nakiriye kuri meji okay reka mpindure ndayite experience iyo experience wagize muri kahise ntishobora kuzisanga yaragukoresheje nabi cyane ugasanga wariteranije n'abantu bamwe mutategeza kwiteranya nabo oya none nta ukundwa na bose je nzokundwa n'abashaka abadashaka ntibankunda na Yesu ntibamukunze bose oya ariko abantu urabakeneye nk'ubu CITEGETSE ari umugenzi wawe King Diedro akaba umugenzi wawe Apostle Simon akaba umugenzi wawe hari ico byaba bitwaye nimba ari na business abaye mukunda kubegiriza business mukazikorana wewe byandi oya jewe nzobaho muri duka ariko twiza sinzoja gushigikira amafuti ngo bampa amafaranga cyangwa ngo bangirire neza kubera bavuge mu mafuti jamais urumva je ndavuga ikintu uko ndakibona nkirenganira ushaka zo nkunda ushaka areke nama nabivutse urumva je sinisembereza kirazira woho rero ivyo uvuga ubwira abantu none hanyuma ko umusizi inyuma papa wanje nawe yocanyica rero wewe akavuga ati ndakuvumye wa mwana wanje papa wawe impamvu atarana kuvuma ufise umuti ndamahiye ambere biri nkamuha akarorero y'amafuti nagiye ndabona ibyo akora n'abagenzi biwe ngaho onya urumva kandi akemera yeretse none byanga kandi abona ko mfise preuve ndabizi aca yiyakira akavuga ati nta kundi muga mbere yarashavura mugo ubu ntaco bimubwiye avuga ati n'ubundi uvuga ibyo dukora none ngirene ko ntari bukwica aho ni ku ruhande rwa papa wawe iyo public muri rusange nini igukurikirana isigaye n'ibiganiro byawe aba bankurikirana hariho benshi baba bafise ibibazo naciyemo je turaganira hariho benshi bamaze guhumuka amaso bakavuga ati kumbe no akaca kitwa n'ubwenge yes ariko bamwe muri bo ugaruka ukita ibijuju ko menga bakurikira ubwije ntabwo buri kuri abarenganya kubera nama ndabo buryo bakitika mwabakirisi umwe yarabayovye ne nimba nk'ubu ibijuju nimba abantu kango ndabatukira badadi babo nibyo nagenda kubwira nimba babanye neza na badadi babo bakabona baguwe neza wowe ubita ibijuju ega nanje narahacenga nahise umudadi kandi yemwe naratonesheje nari ntonesheje kweri kubera kuduhera twanje nari ntonesheje kabisa nabo rero ndavuga hakavamwe n'umwe basi canke babiri bantahura abandi nibigumireyo baguma ari badadi babo umunsi bazaho mu kamaso nka jewe bazogira ubwenge na je nari kijuju nabo bari muri kwa yakote nanje narimo ariko bazogiraho ibi byashikiye n'ibyabashikira bazoshagira ubwenge nk'igihe bose bokumvira impanuro zawe bikagenda ngo vyagenze numara ko kwisanga amashengero y'abakizwa atabakica gusenga ugahava rero wowe uca wicwa umukozi wa sekibi ariko abisha abantu benshi suko je ndabahanura barabe uri imbere yabo ariko arabarongora bajana hehe ameze gute barabe ivyamwe kuko kenshi nabo bosanga pastori wabo ariko akora ibyaha ngaho bacavuga ngo ni daddy urumva ifa kuza tuvugisha ukuri ibintu bikafata umurongo abafata umurongo bagafata umurongo abikumirayo bakigumirayo yego bana mambo ni marefu nibaze ko umuntu wese yaba afise ico yakuyemwo nuko ko empire niyo dukundira n'ikindi gihe azogaruka tuyage byinshi
koko numva no gushimira cyane. Merci nimba uri mu muhamagaro wawe bandanye ukora ico wahamagara. Muhamagaro wanje vraiment. Ariko naryohewe numvise wagiye gusenga kuko wasa n'uwabihakanye. Uzoza uraja gusenga iteranira hamwe n'abantu nkaho usengera mugaha zonza muhumva ashaka kuja gusenga ni nkuko nogera kwa CHRIS NDIKUMANA haje muri Minevan nereka n'abadadi banje après tout n'abagenzi ba papa wanje yego urumva hanyuma kandi hari nabipfuza yuko binakunze ngo woza kugurura ishengero ryawe bakaza gusenga naco nyene numva kidujubiza uzogikorera yego naho byo bifashe intumbero nkumva muhamagaro ndawufise no bikora mugaje sinobu wafeke kweli Ibazo uri pastor kabisa. Reka je ndazi kuvuga ubutumwa neza. Naho ndabibabwira ntimubyemere. So ladies ndagushimire koko wakoze kuza. Merci aussi. Ndabashimire namwe aho muri subscribing munagire comment tabakunda cyane wherever you are. Ciao ciao.